banyagihugu ibi noneho sinzi turavyita ngo iki? Ese turavyita ubusuzuguzi? Ese turavyita kutubahwa cane? Ese turavyita imbaraga nkeyi z'igisoda c'u Burundi? Ese turavyita imbaraga nkeyi n'ubushobozi bukeya bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye? Ese turavyita uburangare? Ese turavyita ukutubahwa canke se kugaragara nk'uciriritse mu maso y'abanyagihugu, hama no mu maso y'abanyafrika, hama no mu maso y'abagerageza gukora ibikorwa nk'ibi bitandukanye? Ibi bikorwa bikanganye cane bitakekwa yuko byaba birakorerwa abanyagihugu, byama birakorerwa n'umuperezida canke se umukuru w'igihugu by'umwihariko Evariste Ndayishimiye. Nivyo tugiye kugaruka ko mwaya makuru tugira tubwire yuko mwaya makuru tubazaniye arimo inkuru ishushe cyane. Iyi nkuru ishushe niyo tugira ngo tubageze ko 5 kuri 5 izuba ritararenga, dore ko mwe mwese abanyagihugu mukeneye kumviriza iyi nkuru kugira ngo mumenye uko bihagaze kandi mwumve umutekano mukeyi ubaye nga mu gihugu. Umutekano mukeyi ubaye nga mu gihugu rero bigaragaye yuko nga mu gihugu c'u Burundi bigaragaje intambara zikomeye cyane ndetse n'amakimbirane akomeye cyane. Ibi birakekwa yuko ibi byose bibaye nga mu gihugu byabyihishwe inyuma n'umugambwe canke se n'umugwi w'abagwanyi ba FDLR uheruka kurungikwa nga mu gihugu c'u Burundi, ukarungika abasirikare canke se abasoda barenga 2,000 ivya abasoda baturutse muri FDLR ngo bakaba bari burungitswe nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bafashe igihugu mu vy'umutekano wa gisoda, bafashe igihugu mu myitozo ndetse no mu mashure yo guhereza abakiri mu myitozo y'amashuri ya gisirikari batarayasoza, ndetse kugira ngo bahereze experience abasoda bazarungikwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi vyatumye mu gihugu rero haboneka igikorwa gitangaje cyane, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahuye n'akaga gakomeye cyane, ahuye n'ibibazo, aho ahuye n'amarira ateye ubwoba, aho ibibazo bikomeye cyane kandi bimushikiye. Ibi ngibi tutakekaga yuko bishobora kumubako nyuma yo kwemerera ko uyu mugwi w'abarwanyi wa FDLR binjira nga mu gihugu c'u Burundi, umutekano ukabura kugeza naho bamukorera igikorwa nk'ici giteye ubwoba. Turagira ngo mwese rero muduteze amatwi kandi mukomeje kumviriza uyu muhora wa Burundi Updates. Icyo musabwa no gufyona sabone kugira ngo aya makuru aje arabagera ko 5 kuri 5 kandi wajya bagera ko atana kimwe kibacikanye cyangwa se kibacitse. Turagira ngo bene mwese tubasuhuze kuko aya namakuru tubageza ko 5 kuri 5, ariko mureke tubanze tubasuhuze. Turabirije cyangwa se turabayimiriwe, turabasuhuje mwese muri kutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Yabaye ikaze kuri mwese mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi, mu by'umwihariko mwese muri kutwumviriza muri nga mu gihugu cy'u Burundi, mwese muri ko muratwumviriza muri Tanzania, mwese muri ko muratwumviriza muri Kongo, mwese muri ko muratwumviriza muri Uganda, eka mbere namwe muri ko muratwumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda. Mwese turabasuhuje kandi turabaye karibu. Eka mbibutse yuko ari byiza kuba ari wahejeje gufyonda sabone cyangwa se gukanda subscribe kugira ngo amakuru aje arakugera ko 5 kuri 5 atangorane kandi akakugera ko vyoroshe. Reka mbonere n'akajyo ko kukwibutsa yuko aya makuru utobaretswe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagezwa ko n'amenyesha makuru bakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, bakakugeza ko mu ngene utoronka handi. Reka ndakwibutse yuko mwaya makuru namambategurira kandi mwaya makuru twabageneye turagira ngo tubabwire yuko aya namakuru rwose yizewe kandi ariho ikintu kijyanye n'ubuhinga bwa bundi bujyanye n'ubuhinga buhanitse. Turagira tubabwire yuko rero mu ngingo nkuru twabateguriye turi buze kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahuye n'isanganya ryo kuba ashimuswe, baramushimuse cyangwa se baramunyuruje. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aranyurujwe kandi anyurujwe mu buryo butunguranye butanazwe neza, aho abajejwe umutekano wo bya hafi bagize ikibazo gikomeye cyane, ndetse bakaba batanze itangazo riturutse muri biro ya hariya ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Aka kanyi ntabwo hazwi ikigiye gukurikira, ntabwo hazi ikigiye gukorwa, dore yuko umukuru w'igihugu na n'ubu hatazwi neza aho ahereye kandi hatazwi neza aho yaba yajyanywe. Ibi ni ibintu bikomeye cyane nga mu gihugu by'umwihariko mu gisagara kiri hariya Igitega hafi n'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Abaturage ndetse n'abandi batandukanye, imihanda amabarabara bayafunze, imihanda bayifunze n'utuyirayira badufunze. Abaturage bariko baragenda ingendo barazihagaritse kugira ngo barabe ko bafatiranya, bakareba ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye baca baramufatira hafi, ntibakomeze kumudugana bamujyana kumukoresha ivyo bashaka. Ariko mu vy'ukuri nk'uko barimo babivuga, abaturage bari bahari baciye babonye imodoka cyangwa se imiduga ya FDLR iyo yari yajemo ingabo za FDLR. Babonye hamanuka imiduga itandukanye yihuta cyane mu mabarabara ya Gitega bagana hariya bagana mu yaziriya ntara zihana imbibi cyangwa se zituranye na Ngozi. Ibi ni ibintu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane,
aho abanyagihugu muri rusange bakomeje kwifatira ku gahanga imyanzuro yari yarafashwe n'umukuru w'igihugu yo kurungika abasoda b'abagwanyi ba FDLR nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi ni ibintu rero byakomeje kugaruka ko n'imenyesha makuru bitandukanye kandi bikomeje kugaragaza ikibazo gikomeye mw'aya makuru ndetse n'ahandi hatandukanye. Turabwira yuko rero mw'aya makuru twabateguriye tugiye gusesengura cyane tunababwira uko byatangiye kugira ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yisange mu maboko ataraye aho bamunyuruje na n'ubu akaba ataramenyekana neza waba wamunyuruje icyo yaragamije ama nico yaragambirire kuri uyu mugabo Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu bamwe bababaye abandi bariko barazina cyane bati yaba ari ikibazo cyane se yaba ari bwo buryo noneho mu gihugu baba bagiye gukora kudeta. Ibi ni ibibazo wakibaza nanje nkavyibaza nyuma yo kuvyibaza nkongera nkabikubaza nyuma yo kubikubaza nawe ukongera ukabimbaza natwe tukabibaza abacurabwenge n'abahinga bakuru bari muri mu bisata vya politiki nga mu gihugu cy'u Burundi. Kuri telefone twari kumwe n'ujejwe itohoza nga mu gihugu cy'u Burundi yatubariye amajambo akomeye cyane dore ko bakomeje kutubwira yuko ibi bishobora kuba vyaturutse ku rugomero rw'amashanyarazi ruriko rubakwa mu bisata bitandukanye mu gisata gitandukanye epfiyo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ese ibi ngibi byaba ari byo koko canke se no kubesha? Ariko tugira ngo nkamwe nkatwe Burundi Updates turahari kugira ngo tubageze ko kuri kandi turahari kugira ngo tubabwire ibiri imbere n'ibiri inyuma, tubabwire ibigaragara n'ibitagaragara ijisho ry'umuturage nitwebwe kandi turagira ngo tubahe ikaze kandi mwese mwishimire kandi murusheho gukanda sabone mwe makuru tuba twabateguriye 5 kuri 5 muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi. Rero turagira ngo tubabwire yuko mwe makuru twabateguriye mureke tubandanye cyane twirukanse duheze kugira ngo tuze kubageza ko andi makuru atandukanye twateguriye. Ni kwigenekerezo rya 26 ku isaha y'isa 6 zuzuye z'amanywa aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariko aratembera ngaha hanze y'ikirimba cy'u Burundi. Ikirimba cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariko aratambagira ariko araganiriraho n'abandi bacuti biwe. Ubwo yibese gatoyi nibwo yagiye kuba arareba uko ubusitani bumeze ngaha kuri iki kirimba. Uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye agera hirya gatoyi aho yarashize abajejwe umutekano we vya hafi niko kwinjira mu nzu abandi baguma hanze. Nyuma yo kuguma hanze nabo baciye baninjira mu nzu. Nyuma yaho gatoyi haciye haboneka ikibazo n'umwanya wo kuvugira kuri telefone. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ubwo yari mu kirimba yasohotse nk'ugiye kunyara ariko aravugira kuri telefone. Nyuma yo kuvugira kuri telefone haciye iminota 15 abandi ntabwo bikeze bayiperereza cyangwa se bakurikirana aho umukuru w'igihugu yaba yagiye. Nyuma yo kureba ko umukuru w'igihugu atakibazo na kimwe yagize baje baramubura niko kongera guhamagara kuri telefone. Ku murongo wa telefone basanze karite sime cyangwa se simu zose nta nimwe iri ku murongo. Niko kongera kwiyamaza abanywanyi n'abandi bavandimwe biwiwe n'abandi bagenzi biwiwe n'umutambukanyi wiwiwe yaciye ababwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adaheruka kumubona dore yuko amaze iminsi mu kazi kandi amaze iminsi adashika mu rugo. Ibi ni ibintu vyatumye abanyagihugu n'abandi bakangarana kandi bakikanka cyane bakibaza uko vyoba vyagenze kugira ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akakanyi abe aranyurujwe canke se abahohotewe ku buryo yaba yigishwe. Ibi ni ibintu bitumvikana cyane kandi ibi ni ibintu biteye ubwoba bwa mu gihugu. Birakomeje kandi birasakaje abanyagihugu ku ijisho ryabo baravuga yuko uyu mukuru w'igihugu aramutse apfuye bigeza aho ngaho intambara yahita irota mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi rero vyakomeje kumvikana neza yuko ibi bintu bishobora kuba vyatumye FDLR yifatirwa ku gahanga nyuma y'imisi mikeyi igeze nga mu gihugu cy'u Burundi inakoze amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ivya gisirikare ndetse n'ibijyanye n'ivyo mu bufashanye yo mu mirwanire no kurwanya ngo imitwe ngo yiterabwoba nka Tabara ikorera ngaha mu bisata bitandukanye by'amashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR rero nyuma yo kuyambaza igihugu cy'u Burundi cyatumye ibi byose abaturage bakomeza kubyijujubira dore none ikivuyemo umukuru w'igihugu baramunyuruje cyangwa se arashimuswe. Umukuru w'igihugu arashimuswe, umukuru w'igihugu ntabwo hazwi neza aho yagiye. Dore agahinda gakomeye, dore intambara zikomeye cyane nga mu gihugu aho abategetsi batangiye gusubiranamwo hibazwa uri buze gutwara iki gihugu nyuma yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye biraramuka aburi wirengero burundu.
wakibaza ngo ese aba bantu bariko baragwanira ubutegetsi hataramenyekana aho umukuru w'igihugu yawe yagiye ntibaba bagize uruhare rukomeye cyane mw'iri nyorozwa cyangwa se mw'iri shimutwa ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ni ibintu rero byakomeje gucanga abantu benshi cyane kandi ni ibintu byakomeje kugaruka ko n'abenyesha amakuru batandukanye hibazwa n'uburyo uyu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaba yagize ikibazo nk'ico ngico. Inyuma y'ibi byose umutekano waciye urabandanya cyane, abanyagihugu n'abajejwe umutekano ngaha bakomeje kugoda ndetse no gusakaza amakuru atabaritsa umukuru w'igihugu ko ibi byose byamubaye ko ari isanganya kandi waba yabonera hafi amakuru yatangira ku gihe. Ibi ni ibintu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu, umutekano abaye mukeya, inzego z'umutekano zakataje cyane ziri kubandanya zigota kandi zifunga amabarabara yose aca ngaha mu bisata bitandukanye no mu bisagara bitandukanye byo muri iki gihugu c'u Burundi. Ngaho rero nk'aya makuru twabateguriye turabwiye yuko nyuma y'inyorozwa ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze amasaha asaga 6 atarigera amenyekana aho yaba aherereye kandi ataramenyekana ikibazo caba camubayeko. Si ari kwibazwa yaba ari nde uvyihishe inyuma, ari kwibazwa yaba ari nde waba wateguye ikibazo nk'ici. Abandi bahinga bakomeje gusesengura cane bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu kuba yanyorojwe atari ikibazo c'uko atari umwe mu bashinzwe umutekano canke se atari umwe mu bafise ingabo zikomeye cane mu kurinda umutekano we, ahubwo ari ikibazo c'abagwanira ubutegetsi nawe bishobora kuvuga yuko ari bwo buryo abanyagihugu canke se abategetsi bafatanyije nawe kurongora iki gihugu, ari bwo buryo baba bapanze bwo kuba bakora kudeta bitandukanye n'ivyo abandi bagiye bakora guhera muri 2015 ndetse no muri 2023 aho bari bagerageje guhirika ubutegetsi bwe bikabacanga ndetse bakavuga yuko kuri inshuro abagerageje canke se abariko barakora ibi ngibi ari bwo buryo bwiza bwo kuba bakora kudeta kugira ngo umukuru w'igihugu canke se ubutegetsi bw'uyu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye babuhirike bivuye inyuma kandi atanacimwe bitayeko. Ibi ni ibintu rero bikomeye cane kandi ni umutekano mukeyi, abanyagihugu habuze inkomezi kandi habuze n'ubafata ku jisho abwira yuko bagomba kwihangana. Ibi ni ibibazo bikomeje kugaragara nga mu gihugu c'u Burundi, ari kwibazwa icyo bakora kugira ngo bikemuke, ari kwibazwa ico bari bukore kugira ngo bamenye irengero ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Aka kanya ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ariya aragose canke se yarateraniye abajejwe umutekano batandukanye mu bihugu ndetse ya mu bihugu mpuzamakungu no mu bihugu bitandukanye, ababanyi ndetse n'abajejwe ivyo kureberera guverinoma n'ubuvugizi n'ambasaderi bo mu bihugu vyo hanze, bose bakoranye kugira ngo hakore itohotse kugira ngo bamenye umwanzuro ndetse amenye nico umukuru w'igihugu yarasohotse mu kirimba ariko aravuga, ariko arakora itohozwa kuri telefoni umukuru w'igihugu yakiriye, ari kwibazwa uwo bama bavugana. Ariko mu masaha makeyi guverinoma y'u Burundi yakiriye ubutumwa bugufi buturutse ku mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko agiye kuza kureba ivyiko kibazo ndetse aciye kuza haratabara ngaha mu gihugu. Ari kwibazwa rero ingene ibiri buze kugenda, ari kwibazwa umwanzuro igihugu ciri buze gufata kugira ngo byose kibashe kunyuramo abanyagihugu batagize icyo babaye kandi hatagize igihungabanya umutekano muri rusange, dore yuko iyo umukuru abuze abatoyi babafata uko babonye. Iyo ni umugani abanyagihugu b'abarundi baca babandanya guca guhera mu myaka ya za kera no mu myaka y'ubu. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane ngaha mu gihugu. Mwese rero muri kutumviriza aya makuru twabateguriye turagira ngo tuyasubikire ngaha, tubabwire yuko umukuru w'igihugu na n'ubu guhera ku isaha y'isa sita ubwo yarashimuswe canke se bamushimuse canke se ubwo yari yagirijwe yaranyurujwe n'abantu batazwi neza, nubwo biriko birashinjwa canke se biriko biragizwa n'uyu muhari canke se n'uyu mugwi w'abarwanyi ba FDLR. Ibi ngibi bishobora kuba arico kibazo gikomeye cyane canke se ikibazo kikaba kuba ari bamwe mu bafatanyije gutwara iki gihugu c'u Burundi bariko baripfuza ubutegetsi muri rusange. Turabahaye ishimwe rero kuri mwese mwatwumvirije bivanye naho murereye, kuri mwe mwatwumvirizaga muri mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane mwe mwatwumvirizaga muri mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ishimwe kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mwese muri kutwumviriza mu ntara zitandukanye Cibitoke, Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye tabashije kuvuga. Mwese muri kutwumviriza muri mu makomine, mwese muri kutwumviriza muri mu masegeteri, mwese muri kutwumviriza muri mu ntara zitandukanye z'igihugu, mwese turabaye ikaze kandi turabaye karibu mu makuru tuba twabateguriye. Ishimwe kuba mwakomeje kutwumviriza kandi muri abantu b'abagabo cane. Turabasuhuza kandi turabaha ishimwe mwese, tunabasezera mwese mwatwumvirizaga mu bihugu nka Tanzania, Dar es Salaam, mwese mwatwumvirizaga muri Kenya ari Nairobi, mwese mwatwumvirizaga muri
muri Kongo hariya Kivu y'amajyepfo y'amajyaruguru, Bukavu, Kinshasa, namwe mwatwumvirizaga muri Goma, mwese mwatwumvirizaga muri Lubumbashi, namwe muri Murenge na Uvira. Turabahaye rero ishimwe ko mwakomeje kudutega amatwi, kandi mubo kuba mwahejeje gufyonda sabone bikaba hari iby'agaciro cyane. Mwese mutwumviriza rero muri ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'amajyaruguru, y'amajyepfo, mu ntara y'uburengerazuba n'uburasirazuba bw'u Rwanda, mwese muri kutwumviriza muri umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ndabaye ishimwe rero mwese, reka ndabibutse yuko byari byiza ko wahejeje gufyonda sabone, niba utarayifyonda fyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko byoroshye atangorane. Reka mbone n'akagiye kwibutsa yuko ari amakuru utorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagezwa ko n'abamenyesha amakuru b'abahinga bakuru bakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi b'abanyamwuga bazi ivyo gukora, bakayakugeza ko mu buryo bworoshe utaronka ahandi. Ingingo nkuru rero baba bakugeza ko babwiye yuko nga mu gihugu cy'u Burundi habonetse ikibazo cyane cy'uko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yanyurujwe canke se yashimuswe nyuma y'amasaha agera muri 4 hataramenyekana icaba cyabiteye canke se aho yaba aherereye canke se waba wamunyuruje ndetse n'icyo yaba yamunyuruje. Ibyo ngibyo nivyo twagarutse ko mwaya makuru babwira yuko rero ingene canke se n'izindi mpamvu zagaragaye yuko ziri inyuma y'inyuruzwa cy'umukuru w'igihugu ari ikibazo cya kudeta nshasha yama yaduka nga mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bayikoze mu bundi buryo budasanzwe bitandukanye n'ivyo abandi bama bagerageza gukora. Canke se akaba ari ikibazo cy'umugwi w'abarwanyi ba FDLR uheruka guhabwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngaho rero mwaya makuru twabateguriye turajya tubabwira yuko mwese mwama mutwumviriza muri hariya Karuzi, mwese mwatwumvirizaga muri Ruyigi, mwese mwatwumvirizaga muri Ngozi, Kirundo, Cibitoke, mwese muraza kuza kubona abaza kuza kuraba ko umukuru w'igihugu yaba ariho aherereye. Ariko namwe muranja Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura muze kureberera hafi kugira ngo muze gutanga amakuru ku gihe nk'uko guverinoma y'u Burundi yabibasavye. Mukomeze mubandanye rero gutega amatwi uyu muhora Burundi Updates, turaza gukomeza kubageza ko amakuru uko bukeye nuko bwije 5 kuri 5. Turi kumwe kandi turaza gusubira mu makuru ari imbere. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze kumviriza aya makuru. Ni iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro, ni umumaro kandi ibingibi urabikuramo ubuhinga buhanitse.